Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo subiye guha icubahiro Imana data wa twese kuko yemeye ko dusubiye kuganira ku majambo y'Imana. Reka dusenge. Uragahora usengwa mwami wacu Yesu, icubahiro inganje n'ivyawe ibihe bitazoshira. Mwami Imana ndagushimiye kubw'uyu mwanya unyemereye ko nsubira kuganira na bene data ku ijambo ryawe. Nuko rero Yesu ngwino ubane nanje, umfashe unshoboze ibikorwa byose bya Satani byeza kwitambika mu izina rya Yesu bitsindwe. Urakoze mpwemu wawe yera anshoboze. Ndagushima kubikora mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Dusubire dusome hariya mu gitabo ca Yesaya. Hariya mu gitabo ca Yesaya ku murongo igice ni 65. Turaza turasoma imirongo imwe hariya. Duhereye ku gice ca 63 bavuga ingene hariya ku murongo w'indwi havuga ngo gusenga kw'Abisirayeli. Yesaya 63 ku murongo w'indwi umutwe w'amajambo uvuga ngo gusenga kw'Abisirayeli. Tubandanije mu gice ca 64 habandanya uko gusenga nyene kw'Abisirayeli binginga ngo Imana ngo yongere ibasubize kw'amaso, yongere ibarabe, yongere ibatabare. Baravuze bati bagerageje kudonda ibihe vyarenze, ibihe vya kera, ingene Imana yakorana nabo ikabatabara ikabakiza. Hanyuma ubu naho bakaba bariko baravuga ati none Mana ubu naho kutagitabarana natwe, kutakiri kumwe natwe, enda turakwinginze n'utwigarurire. Subira urabe, utereze amaso uturabe. Hano ku gice ca 64 ku murongo wa mbere haravuga ngo icompa ugasatura ijuru ukamanuka, imisozi igahindira agashitsi imbere yawe, bikaba nk'uko umuriro ufata inkwi kandi nk'uko umuriro ubiza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu bansi bawe, amahanga ahindira agashitsi imbere yawe. Abisirayeli bari bakumbuye kongera kubona Imana iseruka ikiyerekana nk'uko bari barabibonye mu myaka yaheze. Ubu naho bageze haravuga ngo ese icompa Mana ukongera ugasatura ijoro ukamanuka, amahanga canke abansi bacu bakongera bakabibona. Hari igihe umuntu yifuza ibihe vya kera yahozemwo byo kugendana n'Imana akumva aravyifuza. Aba nabo bari bavyifuje cane. Hanyuma mu gice ca 65 hariya ku mutwe w'amajambo haravuga ngo Imana yishura amasengesho y'abantu bayo. Yesu nashimwe, ahora yishura amasengesho y'abamurondera, y'abamwambaza. Imana nihabwe icubahiro. Muri iki gice rero ca 65 Yesaya yanditse avuga ukuntu Imana yabishuye, ingene Imana yabishuye amajambo kumbure atandukanye n'ivyo bari biteze. Bari biteze ko Imana ivuga igituma canke ko Imana ivuga iti ndaje, ubu rero ndaje niyerekane abansi banyu babibone. Ariko bugiye umuntu agiye gusaba inyishu ntumenye inyishu bahava baguha. Turabe rero ku murongo w'8 inyishu yabahaye. Yesaya 65 ku murongo w'8 haravuga ngo uku ni kuhora havuze, nk'uko ihando ry'umuzabibu riboneka ko ririmwo umutobe, bakavuga ngo
ntuwurandure kuko ugifise ikimazi, uko niko nanje nzogira kubw'abasavyi banje sindabahonye bose. Imana ishimwe. Haleluya. Imana iciye avuga ati ntaco, naho biri uko sinzobahonya mwese. Nka kwa kundi umuntu afata ikintu akabona ikintu ihande ry'umuzabibu ngo riboneka ko ririmwo umutobe, wakavuga ngo ntuwurandure, uko ni kubera yuko gifise ikimazi, uko niko nanje nzogira abantu banje. Yesu nashimwe. Natwebwe iyo tuvuga uri mu murima ukaba uri kurabagara canke ukaba uri kurabagara kenshi igiharage ubona ko kimeze neza gitotaye kiri kwimikerera canke kimeze neza ntukirandura, uravuga uteka eka, ariko urandura ca kindi ubona ko ari kibi nico ukuramwo. Naha ijambo ry'Imana ryabivuze neza, ikintu kikirimwo ikimazi ntawe ugikuramwo. Ndabifurije kuba bikimazi mu nyonga z'Imana. Haleluya. Kugira ngo Uhoraho Imana ashishikare kubavomerera no kubatuturira murushirizeho kwama. Kuko ngo ntibakirandura kuko gifise ikimazi. Imana ishimwe. Ese icompa nkaba w'ikimazi, data akashishikara kungirira neza. Rero Imana ivuga ngo uko niko nanje abasavyi banje kubw'abasavyi banje sinzobahonya bose. Oya, hari habo nzisigariza kuko bagifise mw'icyo bamariye. Imana ishimwe. Hariya ku murongo w'12 ngo nanje nzobashirako, ku murongo w'11 ngo ariko mwebwe abantaye jewe Uhoraho mukibagira umusozi wanje wera, mugatereka Gadi, mukuzuriza Meni igikombe c'ibinyobwa bivanze. Ku murongo w'12 nanje nzobashiraho inkota mwese, muzokunamira kwicwa. Kubera iki? Kuko igihe nahamagaye mutitavye, n'igihe navuga mutumvise, ariko mugakorera ibibi imbere y'inyonga zanje, mukitoraniriza ibitanezera. Mwumvise ingene umwami Imana yabishuye? Bobo bariko baravuga ati kubera ko utagitabarana natwe, ndakwingize wongere umanuke wiyerekane. Ariko beneda, buriya Imana si umuntu, Imana ni Imana. Imana ntishaka ko icubahiro ciwe bagikaba n'uwundi muntu n'umwe. Oya, Imana irera kandi ishaka yuko icubahiro cayo ikigumana. Aha aravuze ngo muzokunamirwa kwicwa, kubera yuko aho nahamagaye nta witavye, aho nabarondera ntimwaje, ariko ngo mwitoraniriza gukora ibintu bimbabaza, ibyo jewe ntashima. Bumvise abantu bameze gutyo. Imana rero nubwo tubisenga tukavuga ngo Mana ngwino ubane natwe, Mana heraba Mana, Imana irumva. Ariko ikintu kinezera umutima w'Imana ni ukwihana ukava mu bibi ugakora ivyo Imana ishaka. Gusenga ntawe udasenga, n'ugiye kwiba arasenga, n'ugiye gukora ibyaha arasenga, Imana urantabara ntibamfate. Ariko iciza Imana ishaka wo kwihana uti Imana mbabarira kuri vya bindi nagucumurako, mbabarira kuri za ngendo ngenda zitabereye, mbabarira. Aho honyene niho ukoze ku mutima w'Imana. Imana ishimwe. Kuko atari ibyaha bidutandukanya n'Imana, nta kindi. Ubukene ntibwo gutandukanya n'Imana, kuko abakene barasenga kandi Imana ikabumva. Abatunzi barasenga Imana ikabumva. Ikibi icaha beneda
icaha. Imana yashishikaye kubabwira aha ku murongo wa 13 ngo nuko rero uku ni kuhoraho Imana avuze, raba abasabyi banje bazorya, ariko mweho muzokwicwa n'inzara. Abasabyi banje bazonywa, ariko mweho muzokwicwa n'inyota. Abasabyi banje bazonezerwa, ariko mweho muzomaramara. Bene data, burya abantu barashaka kwitiranya, bakabona mwiza amashuri amwe, bakabona mukora akazi kamwe, bakabona muba mu nzu imwe, bakabona mbese ibintu byose umenga muri mu muryango umwe, byose n'amahoro, ukamenga murangana. Ariko siko bimeze. Burya Imana irazi gutandukanya umusabyi wayo n'utari umusabyi wayo. Ahavuze ngo abasabyi banje bazorya, ariko mweho muzokwicwa n'inzara. Abasabyi banje bazonywa, mweho muzokwicwa n'inyota. Abasabyi banje bazonezerwa, ariko mweho muzomaramara. Ku murongo w'14 ngo raba abasabyi banje bazoririmbishwa n'umunezero wo mu mitima, ariko mweho muzorizwa n'intuntu yo mu mitima, muborogeshwe nuko imitima yanyu isabijwe n'umubabaro. Ibi bintu birateye ubwoba, ariko niko bimeze. Niko bimeze. Abasabyi b'Uhoraho bamana ishimwe n'indirimbo z'urudaca mu mitima. Naho ubona bahoze bugaye umunwa, mu mutima bariko baririmba. Haleluya. Uzokumve naho umuntu abaragiye, uzokumva mu ruhwa ariko ariririmbira, canke ariko arateka, uzomwumva ariko araririmba. Kubera iki? Kubera yuko mu mutima wiwe hari amahoro y'Imana. Mu mutima hari amahoro. Mu gihe uwundi nawe ushaka gusanga ahoze amaganya mwinshi, nawe nyene arahoze, ntaco wumva ico avuga. Kubera rero yuko iyo umuntu yishwe n'amaganya wewe yoririmba gute? Arahora. Ariko ikintu kizokwereka umuntu w'amaganya kenshi, zoca ubona agenda kwibaraza, agahitana itabi, akagenda gutumura, vyumvira biramurenze, canke ukabona aragiye afashe ibinyobwa ariko aridroga. Kugira iki? Kugira ngo yumve ko umunezero woza, kugira ngo yumve ko bya bindi biri muri we byohera. Ariko bihera gute? Ni Kristo Yesu niwe muti. Umuntu aronderera ahandi wese nta handi hariho. Oya, nagomba ndakubwire mwene data, sinzi uko umerewe mu mutima wawe, sinzi ibiri kuremeye, ariko kutagira Yesu nabyo biraremera. Kutagira Yesu niwe agenda turuhura mu bikorwa biruhije umuntu aba ariko aracamo, kuko ibyo nyene abandi bacamwe nivyo bose bacamo, abari mu isi yose nibo bacamo, nivyo bacamo. Ubukene buje bukaza mu gihugu, imirima ntiyimbuke, bifata abakristo, bifata n'abatari abakristo. Imvura iguye igasanzaza imirima ikonona, byose bose barafatwa. Ariko nagomba ndakubwire ngo mu mitima yabo bose ntibamera kumwe. Naho ibibashikiye aba ari bimwe, ariko ntibavyakira kumwe. Bamwe baravuga bati Mana, naho biruko tubabarire, kumbure twaracumuye, tugirira imbabazi Mana. Mana, tugirira imbabazi. Abandi nabo mu mutima bakavuga ati iyi Mana, ibi bintu je sindavyumva, kwama widoga, ukwidoga, ukuvuza induru, kugira gute, kwiganyira. Abo bantu babiri nabo baba bari mu nzu imwe, iyo probleme ntibayigera kumwe. Wacanke abandi bakavuga ati ntaco, reka dusenga Imana ibintu bizohera.
ariko uwundi akavuga ati turapfuye karabaye. Mu mutima w'umuntu w'Imana habamwo indirimbo n'umunezero. Uko byomera kose nta gikura amahoro y'Imana mu mutima w'umuntu. Situation ukwiri ntikuraho amahoro yo mu mutima mu muntu. Iyo aba byakuraho amahoro mu mutima, wo kwa musanga abakene bariko baravuza induru barira biganyira. Ariko umukene urasanga arakenye, mugabo arizigiye Imana, afise amahoro yo mu mutima. Aya mahoro yo mu mutima ndiko ndavuga ni amahoro atandukanye n'amahoro ava ku biboneka, ava ku byo umuntu afise. Amahoro ava ku byo umuntu afise. Amahoro yo mu mutima n'amahoro atangwa na Kristo Yesu. Aya mahoro rero araguteramira n'igihe uba utunze canke uri mukene, araguteramira aya mahoro. Ariko utayafise ushobora kuba ufise ibihinda, ufise amazu, ufise imiduga, ufise amahera ku makonti aruzuye, ariko amahoro ntayufise. None biva kuki? Nuko wabuze ikizana amahoro. Naho ikizana amahoro si kindi, si amahera, oya, si imiryango myiza, ikizana amahoro ni Kristo Yesu. Wambaza uti none kubera iki none jewe narakiriye Yesu muga nta mahoro mfise? Wapi, ntiwamwakiriye canke wabigenjeje kutariko? Ihane, kuko Yesu ntabana n'umutima w'ivyaha. Ihane, Yesu aze yicare, ukureho umucafu wose mu mutima wawe. Yesu acaza yicare, uheze urabe. Mana ishimwe, Yesu niwe mahoro yacu. Haleluya, niwe mahoro y'abamwizigiye. Ushobora kuba waragerageje ahandi bikanka, ariko ndakubwire Yesu niwe mahoro yacu. Imana ishimwe. Abantu b'Imana baririmbishwa n'umunezero wo mu mitima. Haleluya. Yesu atanga amahoro, Yesu atanga indirimbo, Yesu atanga umunezero. Ndatangara umuntu yibaza yuko ubutunzi buzana amahoro. Sinzokwibagira umuntu yigeze kuntera inkuru avuga ngo yarahunze ava mu Burundi, barahunga bagenda muri Kongo, hanyuma bashitseyo aca aratunga, Imana imugirira neza, agura imodoka. Ngo guzi iyo modoka ngo yamubereye icago, kuko yayiraza hanze akarara atajyana, yuguruye idirisha aguma yiraba ngo batayiba. Hanyuma ngo aca abwira umugore ngo ariko urabona ngo ingene burara mu gitanda, ngo kara mu gitanda, ngo ariko inzu yanje, ngo imodoka yanje iraye hanze. Umve nawe imodoka yamubereye icago, kandi yari ikwiye kumuryohera kuko ayinezererewe. Ariko ababazwa n'ingene imodoka itari burare mu nzu. Mana dutabare. Ubutunzi ntibuzana amahoro. Ubutunzi ntibuzana amahoro. Amahoro atangwa na Yesu. Abantu benshi baba mu nzu z'amagorofa, ubona bafise akazi keza, bagendera mu miduga myiza, uzobabona nta mahoro bafise. Atari uko batunze, ubutunzi ntibwirukana amahoro, oya, sibyo ndiko ndavuga. Ariko ico ndiko ndavuga nuko ubutunzi butazana amahoro. Uyafise ubutunzi ntaco bukugira. Ufise Kristo Yesu muri wewe, ubutunzi bukaza na amahoro. Amahoro yawe gumama. Naho ubutunzi bwogenda, ufise ayo mahoro ya Yesu muri wewe, amahoro ya Kristo agumama. Amahoro ya Kristo ntiyirukanwa ngo nuko wakenye. Wapi. Amahoro ya Kristo yirukanwa n'icaha. Nico gituma ufise ivyaha, naho wabura umuntu w'Imana, ufise waratunze, ufise ibintu byinshi, ariko ukazanamwo ivyaha, ndakubwira urupfu rwawe barugushikiriye. Kuko kutagira amahoro ni icago kibi. Kujya ntuwumve, Imana itubabarire, kumva yuko udahagijwe kubera umubabaro wo mu mutima. Imana itabara.
ngo ku murongo wa 14 turacari hariya ku muri Yesaya 65 ku murongo wa 14 ngo raba abasavyi banje bazoririmbishwa n'umunezero wo mu mitima. Haleluya. ngo ariko mweho muzorizwa n'intuntu yo mu mitima, muburogeshwe nuko imitima yanyu isabijwe n'umubabaro. Urahabona umuntu afise umutima usabijwe n'umubabaro ingene amera, ntiwifuza no kumubona, kubera yuko umuntu asabijwe n'umubabaro nta n'ikindi kintu womwirurisha, ntibikunda. Nyene amahoro niwe akwiye kuba muri we, akirukana uwo mubabaro nyene. Imana nihabwe icubahiro. Aravuga ngo kandi izina ryanyu muzorisigarana abo nitoranirije, barigire umuvumo bati urakishwa n'uhoraho Imana. Urakishwa n'uhoraho Imana. Ngo nuko ngo maze abasavyi banje bazokwitwa irindi zina. Mu gihe abandi bazovuga ngo urakicwa n'uhoraho Imana, canke abandi batubaha Imana ngo izina ryabo rizoba izina ry'umuvumo. Nta muhezagiro, nta mahoro, ntaki, kuko bataye Imana rurema, basa n'abapfuye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kera nta bantu mwarimwo, nukuvuga ngo twagizwe abantu na Kristo. Imana ishimwe. Ngo ariko abantu b'Imana bo ngo bazohindurirwa izina. Haleluya. Abantu b'Imana barahindurirwa izina beneda. Ego. Ndabisobanure gatoya. Hari umuntu w'Imana umwe yigeze kuba ari mu byago binini cane, hanyuma akihangana. Aca abona umunsi umwe mw'ijoro haje umuntu aramubwira ngo mbega urazi we ngene witwa? Aca amwereka ngo he soma harya. Aca amwereka muri vya vyamwa vya mpwemu yera. Icamwa cagira 4, ukwihangana. Aca avuga ati wewe witwa umwihanganyi. Haleluya. Arahindurirwa izina. Imana ishimwe. Haleluya. Umuntu akunda gusenga Imana baramwita izina ati ntubizi wa musenzi abahanaka, bakamwita umusenzi. Umuntu akunda kuririmbira umwami Yesu, wa muririmbyi, izina rigahinduka. Haleluya. Yesu araduhindura amazina beneda. Imana ishimwe. Imana dutabare bene data, tuhindukirire umwami Yesu Kristo. Kuko uyu Yesu, muri Yesu niho hari ubugingo, muri Yesu niho hari amahoro, muri Yesu niho hari umunezero. Ntiwibaze ngo umugabo arazana amahoro. Ushobora kubura umukobwa wibaza uti ibi byago ndimwo munsi nzoronka umugabo bizogenda neza. Oya, ahubwo avuga uti munsi nzoronka Yesu bizogenda neza. Kuko umugabo ushaka gushimva muhira umerewe neza, washika hariya akaba ari muri prison centrale. Ni prison centrale, ntuvayo. Warongowe. Jambo ry'Imana ntirikwemera kwahukana. None ushitse hari usanze n'umuriro, uragira gute? Ufungiweyo. Imana dutabara. Nico gituma ufise Yesu. Yesu aguhishurira byose. Yesu akakubwira byose. Imana ishimwe. Yesu akakurinda. Ahari ibyago, ahari umwijima, Yesu akahakurindira. Wasenze Imana nayo ikakwemera ati genda, nzobana nawe. Haleluya. Ikiguma kuri iryo jambo ngo nzobana nawe. Imana ishimwe. Yesu yavyemeye akavuga ati nzobana nawe, nukuvuga ngo azobana nawe. Yesu n'umudahemuka beneda. Yesu n'umudahemuka. Yesu n'umukunzi. Yesu n'umwami. Ntukagire protocol utamuhamagaye Kristo ngo wumve icakubwira kuri ivyo bintu. Wumve ko kwemereye ko mujana.
imana ishimwe. Aravuga kandi ngo ku murongo w'16 ngo nuko uwo mu gihugu yisabira umugisha nawe usaba imana y'ukuri, kandi uwo mu gihugu arahira narahira imana y'ukuri, kuko amagorwa ya mbere yibagiranye agahishwa inyonga zanje, imana ishimwe. Haleluya. Ngo uwisabira umugisha nawe usaba imana y'ukuri, imana ishimwe. Kubera iki bavuze ngo imana y'ukuri? Nuko hariho ibindi bintu byitwa imana kandi atari ibyo kuri. Nibyo nariko ndavuga, abishimira amafaranga, abishimira imiryango minini, abishimira ko bafite akazi keza, biyumvira ngo harimo amahoro. Oya, amafaranga nta mahoro afise. Bibiri ivuze ngo abashaka amahoro, abashaka umugisha nibawusaba imana y'ukuri. Niba kubwire babane ngo Yesu we dutabare. Muri iyi myaka hariho ububeshi Satani yazanye, akazana ububeshi buvuga ngo niba ushaka ngo kwishengero ryawe riba rinini, ngo ngwino ngo ugure ipete, ngo uzogire gutya na gutya mu izina rya Yesu. Ivyo ntabyo kuri birimo, ni ububeshi bwa Satani. Ibi byo by'abantu bakorera ku mashene ya YouTube, mana we abantu barushe. Usanga umuntu, nagiye numva umuntu ambwira ngo wa muntu w'Imana ngo urashobora ngo kumpa ngo konte yawe ngo mbega yavuze ngo ayigire gute, ngo nkagushira kw'abantu. Sinzi ukuntu yambariye ngo ayikuze, ngo ndayikuze. Amuga ntuyikuza gute? Ngo je ngo turemeranya ngo je ngo nkora ku kazi, ngo njejwe gukuza amasheni y'abantu, ngo n'amafaranga umpa. ngo ndavuga nti mu izina rya Yesu, je nta bantu ndiko ndarondera, mvuga ubutumwa bwiza. Uhoraho Imana azogirira neza akabwumva, akagwa kuri video yanje, Imana imuhezage, izomufasha. Nayo ibyo byo kuvuga ngo ndiko ndarondera amahera, Yesu nahabwa icubahiro, yarayampaye nayandi azoyampa kuko niwe mutunzi. Rero abantu bariko batawakuba, buriko baragira ngo barondera baca hirya. Yo mana, urondera umugisha nawe usaba imana y'ukuri. Ngira ijambo ry'Imana numva ndabahaye. Urondera umugisha nawe usaba imana y'ukuri. Imana y'ukuri irabifise. Imana y'ukuri irabifise. Izo mana zose zindi zitari zo, mwene data zihunge. Ntaco Satani atangira ubusa. Oya, ntaco Satani atangira ubusa. Wapi? Uburiganya bwiwe n'ibintu byiwe byose ariko arakora, bene data mu bihumbi. Abantu benshi cyane bariko barinjiza ibintu kubera kudatahura gusa. Ariko Imana ishimwe, hari ibintu byinshi biriko birasokoroka kumbure tutobimenye, ariko Imana nihabwa icubahiro kuko iriko irahishura ibintu byinshi cyane. Abantu benshi bavuga ngo bakorera Imana, bavugira Imana, ariko ni Imana iyihe? Mbese ni Imana y'ukuri? Umvira ijambo ngo abasaba umugisha bawusaba Imana y'ukuri. Aka kantu bene data mugafate nka nkama, Imana y'ukuri, kuko iyo yonyene niyo ifise umugisha wamaho uramba. Ariko ibindi byose biri ku kiguzi c'amaraso yawe, canke amaraso y'umuryango wawe, canke amaraso y'umwana wawe. Nta mahoro arimo. Yesu yaratanze amaraso akwiye kugira ngo tubone amahoro, tubone umugisha. Imana nihabwa icubahiro. Haleluya. Ngo
turi ku murongo wa 16 ngo nuko uwo mu gihugu yisabira umugisha nawe usaba imana y'ukuri, kandi uwo mu gihugu arahira narahira imana y'ukuri, kuko amagorwa ya mbere yibagiranye agahishwa inyonga zanje. Imana ishimwe. Yesaya arabona igihe ciza kiri imbere kuri aba bantu bemeye bakiha imana y'ukuri. Yesaya yarabonye ku murongo w'17 ngo raba, ngo kuko raba ndarema ijuru risha n'isi nshasha, ivya mbere ntibizokwibukwa kandi ntibizoruha vyiyumvirwa. Beneda, Imana ishimwe. Yesu azozana ijuru risha n'isi nshasha, kuko ibi tubona byose bizohomvoka, byose bizoturirwa bigakungwaho. Niko biri ku ngoma ya Mesiya, isi nshasha n'ijuru rishasha bizoremwa. Haleluya. Ngo ndarema bizoremwa, kuko ibizotongorwa bigakugwaho. Mweneda, uriteguye? Hindukira ureke guhendwa n'ibyo uri kurabona uyu munsi. Ibi ni iby'akanya gato kandi nabyo bizoshira. N'uyo mubiri uri kurishimira uwo n'urupfu utekeye, uyu mubiri uzobora, ariko dufise ubuzima muri twebwe. Haleluya. Yesu muri twebwe, Yesu aba muri twebwe. Uyo nibwo buzima umuntu akwiye kwishimira. Ariko uyu mubiri uyu nguyu udafise Yesu nta mahoro. Mweneda, rondera amahoro ku Mana y'ukuri. Imana y'ukuri ninde? Ni Kristo Yesu. Hari imana nyinshi zisengwa, murabizi, hari imana nyinshi zisengwa, ariko imana y'ukuri niyo ndiko ndababwira, yitwa Kristo Yesu, wapfuye akazuka, uwavuze ngo nzogaruka ku bajani wanje. Haleluya. ngo kugira ngo ahondi namwe abariho muba. Uyu yadusezeraniye ko azoza, uyu yaduze akagenda, akatira ijuru akagenda, ngo kandi azogaruka. Uyu nyene uyu inyenyeri zamushingiye intahe, kuko igihe yaza mw'isi inyenyeri zarabivuze, zagiye hamwe abungere bari barabibona. Abungere babwirwa n'umumarayika. Umumarayika arababwira ati hari i Betelehemu havukiye umwana, havukiye umwami azoganza. Haleluya. Abungere baragiye babonye umumarayika, naho abanyabwenge b'inyenyeri nabo ngo barabonye urunyenyeri rudasa n'izindi. Amen. Ngo rucara bararongora no kwashikana uyu mwana ari. Bene data, hindukirira Yesu, hindukirira uyu mwami w'abami. Muri kino gihe abantu bose bariko baribuke kuvuka kwa Yesu. Hindukirira umwami Yesu Kristo. Ntakiri umwana, yaje mw'isi nk'umwana, ariko yari umwami. Haleluya. Yari umwami aje mw'isi, n'isi irabimenya. Imana ishimwe. Ariko azogaruka kwima ingoma yiwe hano. Azogaruka, turamurindira, azogaruka. Ariko hamwe n'ivyo, ngwino musenga Imana y'ukuri, hindukirira Imana y'ukuri. Sinzi Imana usenga yari, ariko ndiko ndakubwira ngo hindukirira Imana y'ukuri. Ntibisaba gupfa gusenga Imana ngo nuko ngo byose byitwa Imana. Oya, hindukirira Imana y'ukuri, kandi Yesu agutabara, Yesu agufasha. Imana y'ukuri itanga amahoro atagabanije mu mutima w'abayizeye. Kandi ntiwiyumvire ngo nukuyisenga gusa. Ugomba kuba inshuti y'iyi Mana y'ukuri, nukwihana, ugaheba ibyaha, ukatura ibyaha byawe. Uti naracumuye,
icambere nacumuye no kutakumenya wowe Mana y'ukuri, ico conyene. Ibisigaye uti Mana n'ibindi byose nakoze ndakubabaza ntabizi, ubimbabarireko. Haleluya. Kandi Imana irakugirira neza, Imana irakugirira neza, Imana irakugirira neza, Imana iragutabara. Hari abantu benshi bari mu mwijima ariko bavuga ngo basenga Imana ariko atari Imana y'ukuri. Imana nishimwe. Muri iyo si nshasha ndiko ndababwira ku ngoma ya Mesiya, hari ibintu nta ngwara zizoba zihari, nta njyane zindi zizoba zihari. Oya. Ngo kandi nubisoma neza urabisoma ingene bizoba bimeze ico gihe. Nguruyoya ngo ruzoramba ngo kugeza imyaka 100. Ngo uzopfa atarashitse iyo myaka azaba asa n'ubukenyutse. Ngo kandi muri ico gihe, muri iryo nsi nshasha, iyo nsi nshasha, ngo ibikoko bizobana kandi bitajyana. Reka tubisome hariya ku murongo wa 25. Ngo ibingira n'umwagazi w'intama bizorishanya hamwe. Ibingira n'umwagazi w'intama bizorishanya hamwe. Kare ntivyakunda. Ibingira ribonye umwagazi riramucakira, ariko ngo ico gihe bizorishanya hamwe. Ngo intambwe izorisha ubwatsi nk'inka. Ngo kandi umukungugu niwe uzoba ibyo kurya by'inzoka. Nari nzi ko inzoka zitazoba mw'isisha, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umukungugu niwe uzoba ibyo kurya by'inzoka. Ngo ntibizojyana canke ngo bigire ico byica ku musozi wanje wera. Inzoka ntizoba ikijyana wapi? Oya. Ngo nikuhora havuze. Musome neza ngo ntibizojyana canke ngo bigire ico byica ku musozi wanje wera iyo uva ukagera. Nikuhoraho avuze. Musomye hano murahishurirwa ibintu byinshi cane beneda. Hari ibintu byinshi tutazi, ariko Imana izogenda irahishura mu gihe cabyo. Ariko icyo nagomba kuvuga ni iki? Nuko iyi si ya none duhagaze ko izoshonga igakugwaho, ariko ngo hazoza iyindi nsha, isi nsha, ngo aho ibyo kugororoka bizoba. Imana ishimwe. Reka tubisome ni muri Petero wa kabiri igice ni ca 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo iki? Ariko nk'uko yasezeranye tureretse ijuru rishasha n'isi nshasha ivyo kugororoka kuzobamwo. Ijuru rishasha n'isi nshasha ivyo kugororoka bizobamwo. Ariko kandi tutarashikayo, umwami Imana gufashe kandi nanje afashe guhagarara mu kuri, guhagarara mu ijambo ry'Imana, guhagarara tumwizeye kandi tumusenga, kugira ngo arushizeho kuduha ubuzima muri twebwe, ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'umunezero, mitima ishize icira mu nyonga z'Imana. Imana nibahezagire, Imana nibafashe. Tukirindiriye aho ngaho turi muri Kristo, hariho ibyiza umwami yatusezeraniye. Yaradusezeraniye amahoro, yaradusezeraniye umunezero. Nuko rero mwene data, umwizere, umwumve. Yesu nakubonamwo ikimazi bazokuziguriza, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye hariya muri Yesaya 65 ku murongo w'8. Ngo uku ni kuhora havuze, ngo nk'uko ibahando ry'umuzabibu riboneka ko ririmwe umutobe, bakavuga ngo ntuwurandure kuko gifise ikimazi, uko niko nanje nzobagirira kubw'abasabyi banje sindabahonye bose. Ndakwifuriza kuba umumaro mu nyonga z'Imana,
kandi ndakwifuriza kuzigurizwa n'uhoraho Imana. Ushishikare gukora ibimunezera, ushishikare gukora ivy'umwami Imana ashima. Imana nibaha umugisha, Imana nibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Izi nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. kandi uhoraho Imana abaha umugisha. Iyi shene turiko ni shene Habonayo. Haleluya. Mana ndagushimiye cane kuko uri umwami mwiza, urakoze kuko uri umwami wishura, urakoze kubw'aya majambo tuganiye na bene data, amajambo menshi avuga ingene Abisirayeli bagusenze bakagusaba kugira ngo wongere wiyerekane, ariko ukababarira uti erega kwiyerekana kwanje bivana kuri mwebwe. Yo Yesu, urababwira uti mwebwe ibyaha byanyu ni mwebwe mwanyirukanye. Mana we, ndagusaba kugira ngo wibyumva mwene data ayumvise amajambo amufashe, amugirire ikimazi, amenye neza yuko abagororotsi ngo bazomererwa neza, ngo bazorya bazoryama, kandi abagororotsi bamana indirimbo mu mitima yabo, ngo mu gihe abandi nabo bamona intuntu n'umubabaro n'akabonge. Mu izina rya Yesu, ubabaye wese umutabare, umuhe ko guhindukirira, kandi agusenge ko niwe Mana y'ukuri. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.